Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone cange subscribe, ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko amafaranga mvamakungu yahora agura igitoro n'imiti hagiye kuva mu nkwavu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko mu gihe umwimbu w'inkwavu woba mwinshi bazoca batangura gushorera hanze maze amahera y'agaciro yahora akoreshwa mu kugura ibitoro n'imiti akazoca aboneka. Evariste Ndayishimiye agasaba abarundi n'imiburiburi korora inkwavu zitanu buri muryango. Ibi akaba yarabitangarije mu ntara ya Bubanza kw'igenekerezo rya 13 Rusama 2024. Mu rugendo yakoze mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragendeye aborozi babiri, umwe akaba asanzwe yorora inkwavu uwundi ingurube. Akaba yarasanze abo borozi bageze ku ntambwe ishimishije, imbere aca atera akamo abanyagihugu kurabira ko akarorero keza kuri abo borozi. Muri ano makuru turi bugushikirize ijambo ryashikirijwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uwo munsi nyene. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ishirahamwe Orikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu risaba leta kugabanya ikoreshwa ry'amafaranga mu bintu bidakenewe cane, rikaba ribona ko nk'abategetsi batandukanye batari bakwiye guherekezwa n'imiduga myinshi mu gihe Uburundi buri mu bihugu vya mbere bikenye kw'isi. Uwurirongoye yabivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uwu wa mbere. Gabriel Rufyiri yagarutse ku nteguro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025, ahabona ko itorwa ryayo ryokwisunga ibibazo bihanze abanyagihugu kugira bitorerwe umuti. Kubwiwe abarundi bakeneye gutonda ku mirimo batarinze gutama mu kwiyunguruza, baronke ibinyobwa, imiti n'ibindi vyankenerwa mu buzima bwabo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi barashima ingingo ziriko zirafatwa kugira itangwa ry'igitoro rigende neza iyo kibonetse. Bafatira ku mapikipiki indwi yafashwe mu ndwi iheze hagashirwa mu minwe ya leta kubera bavuye kuvidura igitoro bagaca bagaruka kunywa ikindi ubwo nyene. Bafatira kandi no ku bakozi bo ku bituro bafatanywe amabido y'igitoro mu nzu zabo aho baciye bapfungwa. Nubwo birukwa ariko baranegura cane uko igitoro gitangwa aho mu gisagara ca Ngozi iyo kibonetse. Bashikiriza ko bamwe mu bapolisi bacungera itangwa ryaco n'abakozi bo ku bituro baka ibiturire, abandi bagacishwa iruhande y'imirongo kubera baba barungitswe n'umutegetsi kanaka. Ikindi ngo kenshi bababwira ko caheze, ahandi bakavuga ko igisigaye kigenewe abandi. Bagasaba ko iyo kibonetse cotangwa ata biturire canke nkunzi bibayemwo. Buramatari ntahakana utwo tunenge tuvugwa. Desire Minani yafashe ingingo ko abantu bose bashaka igitoro bazotonda ku murongo umwe, ivy'imirongo y'abifise bita VIP biveho. Akaba avuga ko abategetsi bagikeneye bazogituma abagendesha imiduga yabo bagatonda hamwe n'abandi. Isayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nk'igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye.
Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Evariste Ndayishimiye avuga ko amafaranga mvamakungu yahora agura imiti n'igitoro agiye kuva mu nkwavu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko mu gihe umwimbu w'inkwavu woba mwinshi bazoca batangura gushorera hanze maze amahera y'agaciro yahora akoreshwa mu kugura ibitoro n'imiti akazoca aboneka. Evariste Ndayishimiye agasaba abarundi n'imiburiburi korora inkwavu 5 buri muryango. Ibi yabitangarije mu ntara ya Bubanza ku wa mbere igenekerezo rya 13 Rusama 2024. Mu rugendo yakoze mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragendeye aborozi babiri, umwe akaba asanzwe yorora inkwavu, uwundi ingurube. Akaba yarasanze abo borozi bageze ku ntambwe ishimishije, mbere aca atera akamo abanyagihugu kurabira ko akarorero keza kuri abo borozi. Mu ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ati: "Nshaka ko umuryango wose n'imiburiburi uba ufise inkwavu 5. Bivuga ngo mwese mumaze kuba mworora nta n'umwe azosubira kuja gusuma urukwavu, kuko uzoba arufise muhira hama uce ushora duce duhingura, hama duce dushora hanze. Ya mahera y'agaciro yo kugura ibitoro n'imiti haca aboneka kuko tuzoba twashoye hanze." Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje isekeza mu mwaka uheze w'2023 wo korora inkwavu mu gihugu cose c'u Burundi, ariko biboneka ko uwo mugambi utizwe neza kuko abamaze kwitabira ako kamo ko korora izo nkwavu barahuye n'intambamyi zitari nke, harimwo kubura abavuzi bavyigiye bashobora gukurikirana izo nkwavu. Inkwavu zitari nke kandi zarapfuye zihitanywe n'indwara ku kubura abazikurikirana nk'uko aborozi batari bake bari bavyivugiye. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru iriko iravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ivuga ko muri Nord Kivu abasivile 10 bishwe n'amabombe Isake. M23 na FARDC hamwe n'abo bacuditse barabitanako. Kuva kuri uwa kane intambara zikomeye zarabaye hagati ya FARDC n'abo bacuditse harimwo ingabo z'akarere za SADC ndetse na M23. Izo ntambara zibera mu gisagara ca Sake no mu micungararo yaco mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Abasivile 10 barishwe, abandi benshi barakomeretswa n'ayo mabombe yatewe muri ako gace. Abashamiranye baratanako ivyabaye. Intambara zabereye cane cane Isake no mu micungararo yaho zahuje igisirikare ca Kongo n'urunani rw'abasirikare ba SADC bagwana na M23, kubw'abanyagihugu bamenyesha ko ivyononekaye ari vyinshi. Amabombe yaguye ku banyagihugu. Tumaze guharura abasivile 10 bapfuye n'abandi benshi bakomeretse. Ni ukuri ibiriko biraba birateye ubwoba. Uko akaba ariko amasoko yacu agaragaza umubabaro. Kuri uwu wa gatanu, Alliance Fleuve Congo rwagirije FARDC n'abo bacuditse kuba barateye amabombe ku banyagihugu batekanye. Aba FARDC bishe abantu 10 mu micungararo y'igisagara ca Sake. Kuri abo hiyongera ko abandi basivile benshi bakomeretse n'ibintu vyinshi vyononekaye. Vyose vyakozwe n'urunani rwa leta ya Kinshasa, haba FDLR ndetse na SADC. Kinshasa yategerezwa guhagarika amabi iriko ikorera abanyagihugu batekanye. Uko akaba ariko vyatangajwe na Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu vya gisirikare. Ku ruhande rwaco igisirikare ca Kongo kiriyamiriza ivyo cagirizwa vyose, ariko kikemeza ko ahubwo ari M23 yobazwa ayo mabombe yatewe ku banyagihugu. Twarirukanye abagwanyi ba M23 mu bice vyinshi vy'ibirindiro vyayo bikikuje igisagara ca Sake muri teritwari ya Masisi. Twashaka kumenyesha igihugu n'amakungu ko M23 iriko iratera amabombe ku banyagihugu ba Sake. Tuzokomora umwansi tumwigize inyuma y'ubutaka bw'igihugu. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe na Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'umusirikare arongoye intara ya Nord Kivu. Umusirikare wo muri Sud Kivu yarishwe, abandi barakomereka.
Kuri uwu wa gatanu igisirikare ca Afurika y'Epfo cemeje mu itangazo ko catakaje abantu baco mu ntambara yagihuje na M23. Ingabo z'igihugu ca Afurika y'Epfo cemeje ko ku munsi wa kane wa 30 Rusama 2024 abasirikare ba SANDF bagwanye na M23 Isake. Mu ntambara yakurikiye 13 mu basirikare bacu barakomerekejwe uwundi umwe arapfa. Abakomeretse bose baciye bajanwa ku bitaro vya Goma aho bariko baravurirwa. Muri uwo mwanya ibimodokari bibiri vy'intambara vyarononekaye. Uko akaba ariko ico gisirikare canditse kikemera ko kizomenyesha umuryango w'uwo musirikare yishwe. Ubwoba bw'ukuntu M23 yigarurira uburere. Kubw'abanyagihugu intambara zariyongereye muri teritwari ya Rucuru werekeza Kanyabayonga muri teritwari ya Rubero. Ivyo birateye amakenga abanyagihugu n'imiryango yabo yahisemwo guhunga. Umutekano uguma uhungabana kandi turafise ubwoba turavye ukuntu abagwanyi ba M23 bigarurira uburere. Bari ku birometero bishika 10 mu bumanuko bwa Kinyabayonga mu misozi ihanamiye Batarongora mu Burindi. Twaragize ubwoba turahunga, bamwe bahungira i Kayina, Kiruma, Kesege ndetse na Butembo. Uko akaba ariko abanyagihugu bariko barahunga babwiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru. Kuri uwu wa gatanu igisirikare ca Kongo n'abacuditse naco carasubiriye kwisuganya kugira ngo gihangane n'umuvuduko wa M23 itera igana i Kanyabayonga. Ico gice gitanga inzira yo gushika muri teritwari ya Rubero, agace ko kwinjira muri Grand Kivu. Uko akaba ariko amasoko hagaragaza amakenga. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe. Urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.